Nigihe cy'isaha 6 zirenze ko iminota 10 gusa no muri za radio Magatimza FM akaba ari n'umwanya mwiza wo kuviza amakuru y'Kirundi nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Hawa Bukuru ndakora mu kijeno ngenda guhikaze Bukuru ndakora mu kijye ciza ndabara mu kijye cyose bakunde mu gutega amatwi bwa vya radio Magatimza FM nongera ndabayikaze mu makuru y'uyu munsi genekezo rya 2 mwaka 2020 nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umunsi mukuru wo gutangura umwaka mushasha wa 2020 warayugenze neza muri rusangi mu gihe benshi batanguye kujya gusenga bashimira Imana. Abakora akazi ko kubarira impuzu barashima ko umunsi mukuru wo gutangura umwaka wa 2020 wagenze neza mu kanyamuneza ntangere. Abarimyi barakuye kumenya kuziganya umwimbu bukaba ari uburyo bwiza bwo kugwanya inzara. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ahmed Bigirimana idonido ry'aya makuru ni mukanya. Ngwino muri sanze muri radio Magaratamze fe nonge kubaramutsa. Umunsi mukuru wo gutangura umwaka mushasha 2020 warayugenze neza muri rusangi mu gihe abenshi batanguye kujya gusenga bashimira Imana. Ngiriye abandi Revera Pasteur w'ishengero rya Libre Methodiste ngo arashima ko abakristo bose batanguye kujya gusenga ari benshi. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicie Bigirimana, reka tumutege yombi. Ishengero turongoye Methodiste Libre rayono Magara twawuhimbaje neza cyane. Mu bisanzwe twarashimiye Imana cyane aho ishengero ryinjiye rihakwa kungana n'ijyahora ryinjira ku munsi w'Imana. Byari bihimbaye cyane, abantu baje n'umunezero mwinshi kumva amajambo y'Imana kugira ngo babone kuja kugira iminsi mikuru. Ijambo rikomeye ni ijambo rivuga ngo cakira ubugingo bushasha muri Yesu Kristo. Ijambo twobahanuza mu bisanzwe mu minsi mikuru nkuko twasiguye ijambo ry'Imana ku munsi w'ejo, abantu benshi barivanga bihageze ku minsi mikuru gasanga bamwe binjiye mu bintazi, bagiye mu biboreza, bagiye mu busambanyi, kwinezereza ngo n'umwaka mushasha. Nuko rero umuntu wese yoshima Imana ati nashitse ku mwaka mushasha ntari bwabone nkwiye kwigenza neza kuko ari Imana yanzigamye. Abakora akazi ko kubarira impuzu barashima ko umunsi mukuru wo gutangura umwaka mushasha wa 2020 wagenze neza mu kanyamuneza ntangere. Nkuko bivugwa na Sindayigaya Atanazi aravuga ko atamukiriya numwe yidoze kumvo zo kubura impuzu yiwe. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Kiza Jean, reka tumutege yombi. Umunsi mukuru wagenze neza, akazi nako twagakoze neza nta ngorane zabaye. Nje wanje nta byabaye kuko mafate impuzu zibereye nkeya zikwiriye nkakora nkeya, abakiriya banye nkakorera neza n'impuzu z'abakazi barantangorana. Iyo nishimiye ko akazi kagenze neza n'abakiriya banye nakoreye bakaronka impuzu zabo nta nduru barose. Akazi kacu ingorane dufise nuko nta bikoresho bikwiye dufise. Ibikoresho nicyo kibazo kuko hari impuzu nyinshi usanga umuntu agiye gukora akabura ibikoresho bikwiye nk'imashini zigezweho ugasanga abakiriya ntibaryoheye. Icyo noshima nuko akazi kagenze neza. Abarimyi barakwiye kuziganya umwimbu bimbuye bukaba ari uburyo bwiza bwo kugwanya inzara. Nibitanga Diodone arasaba ko abarimyi batomara umwimbu wabo bawuhereze mu isoko ahubwo byo babyiza kugira babike umwimbu wabo. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicie Bigirimana, reka tumutege yombi. Tabicyo twifuriza abarimyi ubwa mbere bwo igihe tugiye kwinjiramo muri uku kwezi kwa mbere n'ukwezi hagiye kuba isarura ry'irima rya mbere twaherukamwo irima ry'umutasuro. No kuvuga ko hari ibiterwa bimwe bigiye kwimburwa muri iyi minsi iri imbere, navyo nibiharagi, hakabaho n'ibigori ku burere bumwe. Kubw'ivyo rero twokwifuriza abarimyi nuko batohava baca bamarira umwimbu mu isoko, kuko turazi yuko abarimyi benshi cyangwa baca bigira umwimbu bakumarira ku isoko. Mu nyuma yaho bahejeje kumarira ku isoko, inzara igacitera mu ngo n'imiryango, kandi Imana yari yarafashije bakaronka umwimbu. Kubw'ivyo rero turasavye dushimitse by'ukuri abarimyi ko kwifata kugira ngo umwimbu ugiye kuboneka muri uku kwezi bashobore kutawumarira mu isoko. Ikigira kabiri, uyu mwaka wa 2020 giye kwinjira mu kindi kiringo kigira kabiri cirima, ico bita impeshi. Tubasaba rero twese kwitegurira iryo rima kugira ngo dushishikare tugwiza umwimbu. No kuvuga ko imyaka yo
igendera kuranwa iyi imiheri yindiza nta mwaka numwe rero inda itadusaba gufungura canke nta munsi numwe inda itadusaba gufungura ndazi ko twaraye dufunguye cy'imisi mikuru yabonane twari twiteguriye ariko kandi n'ubu inda ishishikari dusaba ivyo gufungura ico gituma rero twokura amaboko mu mpuzu kugira ngo abarimyi iririma ry'impeshi twimirije twese abafise aho turima n'abatahafise bagende barondera aho bakota amatongo kugira ngo bashobore kurima hanyuma hejuru y'iryo rima nyene twimirije twongera kwibutsa abarimyi barazi ko duhitiye ku kwezi kose kurangiye twabahimirije kugura ifumbire bazokoresha muri iri rima rigira kabiri ry'impeshi dusabe rero abarimyi ko abatari bwagende gutanga ingwati y'intabire bazokoresha muri iri rima ry'impeshi nishi ko bo kwihutira kuritanga kuko ikiringo cyo gutanga ingwati kizohera tariki 7 z'uku kwezi kwa mbere. Ni Nibitanga Dieudonné arongoye igisata c'uburimyi muri komine Bugarama. Amakuru twabateguriye akabagaruke ngaha, reka dushimire bagenzi bacu bo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru, dushimire Ahmed Bigirimana yari mu buhinga bw'ivyuma we yatumye amajwi abashikira neza, dushimire namwe mwese mwari muduteze yompi, amakuru mukaba mwashikirijwe na Hawa Bukuru naho ubutaha. Ngwino muri Sanze muri radio Magara Times FM.